n'abantu basohoka isoko kubera guhomberaho bakaja hirya no hino y'amasoko bagaca batuma ibe y'ukuranguza naho kibikiro kimwe cyangwa irobo bayitanga cyo kimwe n'uranguye ibiro 500. Ivyo rero biratuma tutadandaza twe turi mu isoko tukabura n'ingene dutanga amatagisi ya leta. Ibintu by'abashinga amateka biciye kuri poro ntibiri hani faranga bafise exoneration. Abakenguza amateka niko kuko abafise amapete yo hejuru mu nzego zikomeye nuko abadandaza bakomakomeye bitwa ko batezwa kuriha bajya bafise amasosiyete bose bafise ama exoneration. Ugaca usanga ari abantu bato bato nibo bariko baragenda kuja kuriha kandi bakariha mu busa bisigura yuko nutwo baje barariha urumva no kuyikokora ejo ntazoba kiri umutangakori ntazoba kiri umunywanyi wa BR abanywanyi bazogumana bajya abantu basanzwe batariha bakomakomeye mu nyuma nabo ngira ngo sinzi ngere bizobagendera muri kazoza. Bakunzi ba Yaga TV na mahoro mumeze neza murakomeye dépendamment de d'où est-ce que vous êtes. Hama muri kumwe na jewe mgishanti ya Lauriette kuri kamera za Yaga TV. Behind the camera we are with Fizzy Boy. So uno munsi donc ahantu turi ni mwamenyereye cyane. Uno munsi twaba turi mu isoko ya Jabe. Abantu bari mu gisagara ca Bujumbura muca mwumva cyane ni muri commune Mukaza. Hama rero uno munsi twaba tuzakorera kuri content yitwa ngo ko turiko turaja mu iduga ry'ibintu donc turiko turaja mu misi mikuru. Est-ce que vyoba bifitaniye isano n'iduga ry'ibiciro que ça soit mu mpuzu mu vyo gufungura n'ibindi. So mugumane natwe kugira ngo mumenye vyinshi kuvyerekeye iryo duga ry'ibintu na cane ko vyoba bifitaniye ubucuti canke bifitaniye relation nuko kuntu tuko turaja turegereza mu misi mikuru. Hama rero abataragira subscribe muyigire cane akajemna agakommentaire mutubwira ibiriko biragenda neza cane ivyo mudushimira canke n'ivyo mutunegura navyo mu bitubwire kugira ngo ejo canke igihe ejo dushobore kwikosora. So karibu cane mu bandanye bana natwe. Yego murakoze kumpa ijambo. Ego murakoze. Hama Apollinaire asanzwe adandaza ibintu vy'amakoti nkuko mubibona. Rero Apollinaire no munsi niwe yatwemereye kuduha ikaze mu kibanza ciwe kugira ngo atwiganire neza na neza kuvyerekeye iduga ry'ibiciro mu misi mikuru ya Noel na Bonane. Apollinaire, mu gihe c'imisi mikuru ya Bonane na Noel turakunda kubona neza haduga ibiciro cane mu bintu vy'ivyambarwa. Est-ce que namwe muramaze guconstata iyo fait? Mu bisanzwe ibintu by'ibiciro ingene tumeze ngaha mu isoko ya Jabe ntibiduga cyane kubera ta clientele dufise. Nta clientele dufise kuva isoko yiswe isoko ya kijambere. Abakiriya ubwa mbere baraboneka ama taxi vero akishobora kuza ngaha ku isoko, ama moto akiza ngaha mu isoko, ama bajaje akiza ngaha mu isoko. Abantu hirya no hino baraza muri isoko kandi twaradandaza. Nivyo muri ico gihe iminsi mikuru igomba gushika ibintu byahora biduga. Urumva kenshi rero ibiciro biduzwa na clientele yo mu masoko kanaka, isoko imeze neza ifise clientele ibintu biraduga ibeyi nivyo. Ariko no munsi gushikiye isaha nkagenda ndandaza amakoti nkaraba isoko imyaka ndayikoreyemwo n'ibindi byose bidandarizwa ngaha. Aha mu isoko ya Jabe ntibiduga ibeyi kubera ko nta bakiriya bahari, ahubwo aho kuduga no gukorora ibeyi barakorora ibeyi kugira ngo bikunde baronke nayo kurya. Mu bisanzwe rero igituma canya mukuru aha muri isoko muri iki gihe haherutse kuza OBR yaratudugirije ibiciro. Idugije ibiciro rero naho bagerageje bakagabanya nivyo turabashimira ko bagabanije, ariko ibiciro bashize ko naho bagabanije twagumye mu bibazo. Kare twabariha ibihumbi 10 ku kwezi, baca baraza badushira ku bihumbi 200 ku kibanza kimwe. Mu nyuma turabandikira ikete baragerageza baradufasha barakorora bashira ku bibanza biri kuri principale bashira ku bihumbi 70, ibiri nyuma babishira kuri 40. Ariko urumva umuntu yahora ariha ibihumbi 10 nayo nyene
akayariha habanje kuba recouvrement forcé urumva ko umushize kuri ayo mahera naho nyene ntibikunda. Twarasabye rero imbabazi, turasaba imbabazi kugira ngo basubire badukororere kandi ibiciro kugira ngo aho hariho ibihumbi 70 aha mubona turiko turavugira bahashire ku 40, hepfo bashize kuri 40 bashire ku 20. Aho vyoba bibaye vyiza n'imitende kuba imitende hamwe umuntu areka ivyiyumviro by'iterambere ryiwe mugabo igihugu kikisununura iryo kora kaririha umutima uri munda kandi mu mwidegemvye. Kandi nawe natabona ko yibwe. Atabona cyane ko azimbwe. Ego tuvuge ko ego cyane. Hama eske ibiciro bere yari yadugije navyo nyene vyo babiri muri kimwe canke vyinshi vyatumye izo mpunzu dushobora kuduga? Effectivement ivyo birashoboka kuko kubera ivyo biciro vyaduze. Umuntu agerageza kurondera ingene aduza mugabo tukabura abakiriya. Iyo abatwari tubafise twodugije kugira ngo bikunde dushobore kuriha neza obere. Ariko kubera ata clientele ihari tuguma muri mwe tuguma mu bibazo. Naho clientele yoboneka nimubona yuko uko ubukene turi mu bukene deje eske naho clientele yoboneka mwe namwe mukaca muduza ibiciro ibintu vyanyu ntibiriska kudasohoka? Yego me nibyo ntibishobora gusohoka ariko badukororeye ibeyi twosobokesha bukebuke ku buryo bishobora kumera neza impera n'imperuka ibintu bigashoboka kuko urabona imisi mikuru imisi si imisi myinshi no kuvuga guhera itariki 15 gushika itariki 25 urumva ko ari imisi 10 abantu bagacamwe n'imisi mikenyi kuri bonaneho abantu baca bidugiye rero hasigara abanyagisagara nabo bagura ibyo kurya gusa nta bintu by'ibyambagwa birukira. Yego me muri rusange nuko bimeze. Tubashimire cyane Apollinaire ku makuru mushoboye kuduha hama twizere yuko clientele uko tubishize ahabona Yaga TV dufise abantu benshi badukurikirana hama nizere yuko clientele igiye kongerezwa. Yego me nukuri twebwe natwe turabyiyumvira ariko dusigaye twebwe dusaba Imana ko ariyo dufasha ariko nkaba mboneyeho gusaba obeyere igerageze itanga inyishu y'amakete tumaze iminsi twandika kugira ngo batumanurire ibiciro ko twaranditse amakete yo gukoma amashyi kugira ngo bagerageze bikunde kuko batadukoroye bazobura yo menshi namwe makenyi bayabure kandi natwe abanyagihugu tubonereho kuko amakori twebwe turiha mu bisanzwe twebwe turazi ko ategerezwa kutugarukako mugabo hariho amakenga twebwe dufise abantu bategerezwa kurihishwa amakori sibo bayarihishwa mu bisanzwe turabona ibintu by'abashinga amateka biciye kuri poro ntibiriha n'ifaranga bafise exoneration abakenguza amateka niko kuko abafise amapete yo hejuru mu nzego zikomeye nuko abadandaza bakomakomeye bitwa ko bateza kuriha bajya bafise amasosiyete bose bafise ama exoneration ugaca usanga ari abantu bato nibo bariko baragenda kuja kuriha kandi bakariha mu busa bisigura yuko nutwo baje barariha urumva no kuyikokora ejo ntazoba kiri umutangakori ntazoba kiri umunywanyi wa BR abanywanyi bazogumana bajya abantu basanzwe batariha bakomakomeye mu nyuma nabo ngira ngo sinzi ngere bizobagendera muri kazoza. Murakoze cyane rero Apollinaire. Murakoze. Turabakengurukiye cyane. Turi kumwe na Chega Koriki. Ani mudandaza w'impuzu z'abakobwa abahungu byose. Okay, aha turi rero ni mu iduka rya Chege nkuko mubibona. Hama rero Chege no musiko dukora ku kintu cyo kumenya. Eske tuye twegereje mu minsi mikuru ya Noel na Bonane. Harakunda kwibonekeza iduka ry'ibiciro. Nawe biragukora ko mu kazi kawe? Biradukora ko cyane kuko turangura ibintu bizimvye mugabo abakiriya ntibigera barenza igiciro. Tuba kuri yabenyene dusanzwe tubahako. None mwe nimumva ko muca muhomba? Twemera kunguka make nyene akaba ayo nyene. Byukuri. Ego. Hama ari nk'abantu baje bagurira hamwe. Est-ce que harabaho réduction? Twebwe duharura ku kidandazwa kiba gisohotse. Ego. Ariko neza twaje nga dufise amakuru yuko mu minsi mikuru ya Noel ibiciro byo biduga.
kandi no ngaha bikibonekeza ariko cege ukura duhakanira we ibiciro biduga iyo turangurira ariko twabadandaza urazugurura ariko tutagwaho kaciro ciza cyane. Turi kumwe na Sebazuru Siyora Sebazo Siyora akaba akora iki? aradandaza mu isoko ya Jabe. Adandaza iki n'iki? Nore, aubergine, pavro, ibiyoba n'amakonkombe. Ibintu twama dukora, ibintu twama dukenera imisi yose kugira ngo dutunganye imfungurwa zo muhira nivyo. Rero twashaka kubaza ubunye two turegereza mu misi mikuru ya Noel na Bonane. None birakora ku rudandazwa rwanyu? Hari akarusho iyo twegereje mu misi mikuru ya Noel na Bonane? Abagarusho gake kubera ko benshi bajya gusumira kwa Siyo no kuri Kotebu. None kubera iki bataza gusumira mu Ijabe? Kwijabe haza abantu bake cyane kubera amasoko mu masite ni menshi cyane. Mu makomine agize soko donc muri mukaza mu masite mu za Bwiza Nyakabiga hose hari amasoko. Urumva ni gake cyane baza gusumira ngaha. None ko twumvise batubwira yuko ibiciro bikunda kuduga cyane cyane ibyo gufungura byo bari ivyo Kwijabe ntago biduga kubera ko nta n'abakiriya baba bafise. Urumva mugumiza kuri bya biciro nyene Biciro ibyo dugumiza kuko n'abakiriya bafise. None mwo bamwosaba iki? Isaba leta mbye leta nkozi irondere kuntu cengetera muri abantu badandariza mu masite kuko bishe isoko ya Jabe kandi isoko rubatswe ku mahera menshi. Nibe biza rero. Urumva babasabe binjire mu isoko. Isoko hari ibibanza biriho nibaze babazane ko nakara benshi n'abanyejabe bari babi wacu gakera. Urumva bo bace baja muri ayo masite gukorerayo. Twagiye mu binyoni na baca bagira mu masite gukorerayo. Niho bakomeje badinze isoko mu Ijabe. Akwiye kubakura ko rero bakabazana mu isoko ya Jabe ko isoko ya Jabe n'ibibanza. Murakoze cyane hamanizere yuko umukama agiye kubafasha mukaboneraho akoyoko. Vraiment kandi leta izo bikoze gose. Turi kumwe na muri kumwe na ndio kubwa Evrar. Evrar akora mu isoko inyama yo mu Ijabe. Kabura umuyanga yanga. Ndi muyanga yanga. None Evrar ho bariho akarusho mu kudandaza inyama muri iyi minsi mikuru ya Noel na Bonane? Muri iyi minsi mikuru ya Noel na Bonane nta karusho kahari ko kubera tiko tudandaza duhomba sinzi ko ariko arabikira iminsi mikuru. None byo babiva kuki? No kuvuga ngira abantu mu njamake barashomereye no ufise igihumbi akafise umunsi mukuru kuri Noel cyangwa kuri Bonane arumva ico gihumba cyakibika agitegura uwo munsi mukuru nico gituma rero muri iyi minsi turiko dukora duhomba kandi tuzina neza na neza yuko abantu ku minsi mikuru ariho tujya inyama nyinshi nta karusho namwe mubona mu nyama. Erega umunsi mukuru nturagera akarusho tuzokabona hirya ejo muri mu maro 25 kuri Noel cyangwa kuri Bonane mugabo tukiri mu izi tariki nta kintu kihari isokira irumye nta kintu kiraba ariko muraciteze vyama byabaye ku munsi mukuru vraiment turaronka mugabo muri iyi minsi turakanye nta kintu turiko turaronka. None muba muko musabiki Chembona none ntacyo tujembo natacyo twosaba muri iyi minsi ntacyo twosaba ibeyi ni yaduze ibiciro ni bya bindi nyene urumva chembona yuko ngira aragashomere kari mu bantu. Hama turakunze kumva bavuga ko mu misi mikuru cyane cyane ya Noel na Bonane ibiciro vy'inyama bikunze kuduga nivyo biva kuki? No kuvuga ibiciro by'inyama nivyo biraduga kubera bari ababosi bo ku macuniro nabo urumva ibiciro hariya baraduza mu kurangura natwe durangura hari ibiciro byaduze urumva natwe nimba warangura 12500 ugasanga hariya ni 13000 nawe ucugerageza kuraba kuntu ushira kiyo 5 kandi urumva turarihana déplacement kuzikora hariya ku macuniro gushika ngaha. None kilo c'inyama nangaho ubu ikiro c'inyama tugurisha 14000 igiviri akagufi bita cyanga umusoso nawe tugurisha 16000 cyanye 15000. Urumva abantu twitege ko akarusho mu misi mikuru ko kazoboneka isoko rigasubira rikarema. Oya ni lazima ku misi mikuru akarusho karaboneka. Murakoze cyane. Namwe murakoze. Depo ya kera yahera ku biro 5 akaduga ku 10 ariko ubu niyi nusu niyi robo barabitanga kandi wowe uri hano mu isoko ari wowe ukwiye gutanga ibyo. Hoho basi mu misi mikuru nka Noel na Bonane harakunda kuba akarusho? Aha ntako jewe nkibona hari kera mukuru ko kuri Noel je nkanje ndumukirisi sinja mu isoko ariko
nta karusho ko ku noweli nta n'akarusho ko mu minsi isanzwe. urumva iminsi isanzwe isigaye isa iminsi mikuru Twaheze twirirwa twicaye none ntubona nk'iyi miceri reba nk'uyu muceri kuva mu gitondo urabona hari aho yapimye nta mukiriya. none bibi wowe wibaza ko vyoba biva kuki? Twebwe baravuga ngo ni ubukene bw'amahera mu gihugu ngo nta mahera kiba urumva bavu none mwosaba iki? twebwe nkatwe dusenga turavuga ati Imana yo mu ijuru nizotumenya kandi nizomenya uko itugira. ariko iki kiganiro kizorabwa n'abantu benshi harimo n'abategetsi Tanga mu biganiro ariko ntibibe. oya dufate ko iki bizoba Imana yonyine nizobikora nta mwana w'umuntu yokorora ibiciro byaha mu Burundi. turi kumwe na Madamu Gahimbare Francine ukora iki mu isoko ya Jabe? ndadanaza ibiraya, ibijumbu, amavuta n'uturungo. ego cyane ibiraya ibijumbu n'amavuta ni ibintu dukenera iminsi yose muhira mu mazu yacu cyane cyane ubu turiko turegereza mu minsi mikuru ya Noel na Bonane. Mbega hoba hariho akarusho iyo twegereje muri iyo minsi mikuru? Oya akarusho nuko bitera bizimba ahubwo nta karusho urumva ni ingorane kuri twe tudandaza n'abasumyi n'ingorane kuko uburyo ntibwiyongera mu mibereho y'abarundi rero baraburanye n'abasuma twebwe natwe tudandaza twirirwa twicaye twisinzirirako. Ikindi kigira kabiri n'abantu basohoka isoko kubera guhomberaho bakaja hirya no hino y'amasoko bagaca batuma ibe yuko uranguza naho kiba ikiro kimwe cyangwa irobo bayitanga cyo kimwe n'uranguye ibiro 500. Ivyo rero biratuma tutadandaza twe turi mu isoko tukabura n'ingene dutanga amatagisi ya leta. Mbega hoho abantu baraboneka mu isoko ya Jabe? Ntibaboneka gasigaye umengo na gaturo ata isoko y'ibirato iremye mu njya nta kigenda kuko nirengarenga n'urutore biri mu mabutike. ego cyane hama ni igiki mwosaba? Turasaba leta n'abandi babishoboye na komiseri wacu abifashemwo kugira ngo abo bari hanze binjire dutanga amatagisi cyo kimwe kandi abasumyi badashikiye hanze badashikiye mu mabutike boza gusumira nabo mu isoko bagashikirwa tukabona gutanga amatagisi. Abo bantu bo mu madepo n'amabutike nibaranguze hama kudetaya birekere abantu bari mu isoko ya leta. Murakoze cyane Francine. Murakoze namwe. Turi kumwe na Genda kumara Edouard userukira abadandaza mu isoko nziza ya Jabe. Karibu cyane abakunzi ba Yaga TV turi kumwe n'userukira abadandaza mu isoko ya Jabe. Abadandaza bamaze iminsi donc ko twabisanzwe natwe basanze bariko baridoga ngo mu isoko ya Jabe nta movement ihari. Nivyo? Nivyo. None habuze iki? Kibitera n'abantu bavuye mu isoko basohotse isoko bagiye gukorera mu barabara. Rero twamuriko turasemerera dusaba ko abo bantu bagarukana bakaza kuba hamwe n'abandi bakaza gukorera mu isoko. Yego bikunde isoko ibe nyabagendwa abantu baronderera ibintu uruhande rumwe kuko aha ayo urashaka gusanga nk'umudandaza arangwe nk'irengarenga z'ibihumbi 10 zikanka guhera zikamurara ko zikamuborerako ariko arangwe 50 zo mwibarabara akazicuza zigahera. Urumva ugasanga nta kamaro gakihari gukorera mu isoko upfa umukorera mu ibarabara. Niyo ngendo bihaye ariko si nziza twashaka ko baza mu isoko bikunde umwimbu. Yego hama mu minsi yo butwo tuja mu mpera z'umwaka hama mu mpera z'umwaka twama twiteze imanza nka Noel na Bonane. Mbega ho hari akarusho Noel na Bonane zana mu isoko ya Jabe? Yego akarusho karaba abaguzi bariyongera barondera ibintu bitandukanye haba barondera impuzu ibirato abasuma. Yego ego cyane hama nakahe kama mwoterera abantu bariko barakorera mu ibarabara? Akamutwe batera nuko boza bakaza gukorera mu isoko uko ibanza birahari ariko ngirageje kuraba
hari akamo mukuru w'isakare ko gutera bari mwibarabara ubuvubana bwango n'ubu ari gukora iturimwo cyo kugira cyo kubategurira ibibanza abari mwibarabara bazogira gute bazoshikiramwo ubuvubana bwango twizere ko bazoza kumbure yego hama ikindi mu byo dusaba turasaba ko boturosa parking isoko yacu nta parking ifise nibyo biratuma mu bituma abaguzi bataronka ubugi bashika ngaha aye batahirukira cyane ko nta ngenzi zihari zihaza ngaha aye nukuri turasabye cyane ko botuha parking kubera ikibanza tujamo parking kirahari aho hirya gatoya hari ahantu hagaragara kandi hanini yiya hoja parking hamwe turonka parking turana ku isoko banyabagendwa kuruta murakoze cyane